ubushikiranganji bujejwe kugwaruka kandi biboneka neza yuko mu mapriorite leta y'Uburundi yashize imbere no munsi mu mapriorite 6 harimo kugwaruka. Murumva ko mu gihugu amapriorite yobaye menshi, kuba leta amapriorite yayo 6 harimo kugwaruka ni ikintu gikomeye kandi musaba ko mukomera amashi. Icya kabiri nagira ndabamenyeshe umure watangiye bari kujana kwa kera burya hano mu gihugu cyacu hariho icyo twita politique nationale de l'emploi des jeunes. Iyo politique nationale de l'emploi des jeunes yashyizweho guhera mu mwaka w'2016 bafise vision y'uko ibandanya kandi ko biri gushika mu mwaka w'2025. Muri iyo politike mwasanze abataragisoma muzosanga ishyira imbere ibintu bijanye na emploi des jeunes, ishyira imbere ibintu bijanye na éducation à la citoyenneté et au patriotisme, ndetse inashyira imbere ingene ugwaruka bogira accès aux services de santé adaptés aux jeunes. Uzosanga muri ministère ya santé bababwira ibintu bijanye na santé reproductive, ibijanye nayo sinobidonagura muri kano kanya, ndetse muzosanga muri iyo politique nationale dutumirirwa yuko ugwaruka botegerejwe kandi ko busabwa yuko mutegerezwa kwegera mukagira ibintu kurondera partenariat aha na hariya na cyane cyane ku ma institution nk'ubushikiranganji